Mana yo mw'ijuru ihabwe icubahiro. Hari impamvu ibi ndabigize uno munsi Imana irihesha icubahiro. Amen. Niko yabwiye. Maze ijambo ry'Uhoraho rija kuri Yona ubugira kabiri, riramubarira riti va hasi uje Ninewe ca gisagara kinini ukiburire imburi nzokubwira. Nuko Yona ava hasi aja Ninewe nk'uko ijambo ry'Uhoraho rivuze. Kandi Ninewe cari igisagara kinini c'agahebuza, kugikikuza rwari urugendo rw'iminsi 3. Yona atangura kuja mu gisagara agenda urugendo rw'umunsi umwe, arasemerera ati hasigaye iminsi 40. Ninewe hagakomvomvorwa, maze abantu b'i Ninewe bemera Imana, bashinga ngo habeho kwisonzesha, baca bambara amagunira uhereye kuhambaye ugashitsa kuri Nyarucari, hanyuma y'abandi. Vyahishuriwe Yohana igice ca 3, dusome kuri uriya murongo wa 11. Ngira nze vuba wumire kuco ufise, ntihagire ugutwara igitsiro cawe. Unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ntazosohoka ukundi. Nanje nzomwandikako izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje, niwo Yerusalemu umusha w'ururuka uvuye mw'ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandikako izina ryanje risha. Uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. N'aya majambo y'Imana hano dufise afise uru rufatiro ngo tube maso turindire databuja agira aje. Aha nk'uko dusomye aya majambo y'uwo musavyi w'Imana, umuvugabutumwa, umuhanuzi Yona, yabayeho mu gihe ca Isirayeli, ari umuhanuzi mwiza avuga ivy'Imana yamutumye. Ico gihe Yona yahanura aya majambo yayavugishijwe imbere y'Abisirayeli. Ico gihe mu Bisirayeli mu ruhande rwo haruguru hatwara uwitwa Yerobowamu wa kabiri. Ariko ico gihe mu gihe c'ubwami bwa Yerobowamu wa kabiri, Isirayeli yagize amahoro, bwabaye ubwami bw'amahoro. Ico gihe hepfo naho mu Buyuda hatwara Uziya. Bari bagize iterambere rikomeye cyane, kuko Imana yari yarabasezeraniye ko igihe c'intambara kizohera, Imana ikazana igihe c'impore. Mu gihe rero ca Yerobowamu wa kabiri, igihugu cose cari mu mpore, baba amahoro, barakora ibikorwa, baratunga, bamera neza. Nico gihe umusavyi w'Imana Yona yavuga, kuko ico gihe Imana yari yaravuze ko hazoba igihe c'impore. Haruguru mu Bwisirayeli bagira umugisha ukomeye cyane, ariko nepfo mu ruhande rw'Ubuyuda, hamwe hari babana babiri ba Yakobo, naho bagira umugisha, kuko Imana yari yasezeraniye umugisha ihanga ryose rya Isirayeli.
Imana iyo itanze umugisha isezeranye umugisha iwusezeranira abantu bose. Ico gihe rero mu Buyuda ngo hari hatejejwe imbere, niho hari Ninewi umugwa mukuru wa Ashuri. Ico gihe ngo hatejejwe imbere n'umwuzukuru wa Nowa uwitwa Nimurodi, yubaka igisagara ciza c'Ninewi. Ariko bene data nagomba kubabwira, mukazobona mu karere k'iwanyu kamaze gutera imbere cyane, muzomenye ko iryo terambere rizozana ibyaha byinshi cyane. N'uno munsi birazwi, kugira ngo ahantu bamenyekane ko ico gisagara giteye imbere hatangura kuba abamaraya. Kazobona agasagara gatanguye kubamwo abamaraya, mumenye ko ico gisagara cateye imbere. Uko iterambere si ry'Imana kenshi usanga ririmwo ibintu byinshi cyane by'umugwanizi. Muri ico gihe rero, igihe ca Yerobowamu wa kabiri, baratera imbere cyane, haba iterambere rinini cyane. Ariko ngo abantu baratera imbere rwose, haba abatunzi bateye imbere cyane, kuko cari igihe c'impore, nta ntambara zari ziriho. Ariko uko hateye imbere, haca hatera imbere cyane mu vyaha. Hari ibyaha byakorwa cyane ico gihe, ngo hari cyane cyane ukwikunda. Burya iyo ahantu hateye imbere haca hatangura kwikunda, abantu baca bikunda cyane. Ikimenyetso ca mbere cyo kwikunda kw'abantu ni inzitiro z'amazu. Umwe wese yizitirirako, kugeza aho ushobora no kunyagirwa ukabura aho wugama, kuko ahantu hose hari ingo. Harya unyagiwe ugeze mu ngo z'abakuru bugowe, kuko nturonka aho wugama, kandi izo ngo zama zugaye kubera kwikunda. Portaye ziguma zugaye, ntibugururirwa uwo ari we wese. Igihe c'iterambere rero ni ciza kubanganya uburyo, ariko abari amagorwa kuri ba nyarucari. Ico gihe rero haba ukwikunda gukomeye cyane, kandi igihe c'iterambere nico gihe kiba kigwiriyemwo ruswa, igiturire. Giturire harya kiba ahantu hateye imbere, kuko abantu bose kugira ngo baronke ibintu barinda gutanga amahera. Imana idufashe. Amen. Nico gituma nugusenga Imana cyane, kugira ngo igiturire gihere mu iterambere biragoye, ahubwo uzohava usanga kidugana n'iterambere. Kw'iterambere riduga niko kiduga mu bwinshi. Muri ico gihe hacatangwa cinshi. Ndiko ndavuga ivyabera ico gihe hari Ninewi. Yagira uzovuga ibindi navuze, ndiko mvuga ivyari Ninewi. Ariko isi yubatse kumwe. Ico gihe hakorwa ibyaha bikomeye cyane, n'igihe ngo hari ibyaha bikomeye, aho abaguranokazi canke abayaya basambana cyane na ba shebuja. Imana idufashe cyane. Amen. Ni byiza mu iterambere nk'iryo usanga abantu bafise abakozi benshi. Munyumvirize cyane. Iyo hari iterambere, umuntu uko atera imbere niko agwiza abakozi, ariko muri abo bakozi ntakoresha uwo ari we wese. Batangura gukoresha abakobwa beza.
beza murankurikirana kuko uhoraho ni mwiza kandi mwe muyera ni wenyine ishengero. Usanga mu rupangu hakora abakobwa beza, ariko ibyo bica bitangura guca bitera ingorane hagati y'umuyaya na inabuja. Ndiko ndavuga ivyari n'intebe, ivyari muri ivyo bisagara vy'Abisirayeli ku ngoma ya Yerobowamu wa kabiri. Ba shebuja baryamana n'abayaya, niyo magorwa kenshi aba kw'iterambere ry'abantu. Bamaze gutera imbere baca bagwiza abayaya, ariko umuyaya atari uwariwe wese. Baravye nabi usanga abayaya barusha icubahiro ba nyinabuja, kuko uza usanga baryamana na ba shebuja. Ivyo navyo vyariho muri ico gihe. Mana idufashe. Bene data nshuti z'Imana, Imana ibwira ihanga rya Isirayeli ngo nimwamara gushika muri ico gihugu gitemba amata n'ubuki, mukubaka amazu mukayabamwo, muze mwirinde imitima yanyu yo kwibagira Imana. Sinzi vyoshoboka ko naho inyakabare Imana igira itanga umugisha, ariko uhoraho arabagarishije ngo nimwamara gushikira uwo mugisha muze mwirinde mwoye kwibagira Imana. Birababaje kandi kabara kamara amazi. Umukenyezi ni wamara amajoro apfukamye ariko asenga Imana, kugira ngo Imana ibatabare irabe ko yobakura mu bukene burimwo. Akamara amajoro menshi asaba umugisha imbere y'Imana. Birababaje kuzosanga mu nyuma wa mugisha yasaba umubereye amagorwa. Birababaza cyane umukenyezi, ababaza iyo amaze kubyicura ngo abone uwo muyaya imigenderanire afise na shebuja, ngo yiyumvire kumwirukana, amubwira ngo ubu ntava ngaha, hakwava ngaha we ugende. Hari abakenyezi bafise ayo magorwa mu ngo, yicuza agateba akavuga ngo uhoraho wabiduhereye iki? Ariko nabwiye abakenyezi bene data, naho mu rugo vyocangana ntuzutuke umugisha Imana yaguhaye. Hari abaca basenga kongera gufata ayandi majoro abwira Imana ngo Mana hako bintera amagorwa upfumu ubitwara. Ntuze usenge iryo sengesho, uzogusenza isengesho ribi, kuko uzoba wirukanye umugisha w'iwawe. Urasenga ubwira Imana ngo Mana ibi bintu ni iby'iwanje, ndasavye ubingarukanire n'ivyagiye vyose, kandi Imana izobiza. Imana idufashe. Hari ibyaha bikomeye mu gihe cy'impore, mu gihe cy'ubutunzi, mu gihe cyo kubaho neza, muze musenga Imana. Satani aba yamaze gushiramwo ibintu bigoye. Nene data, uwo mwabironderanye, uwo mwasangiye amagorwa, murasangire n'umugisha Imana ibahaye. Ntuzomurutishe uwuje kwiba gusa atazi iyo vyavuye. Ivyo rero ngo vyari bigwiriye muri ico gihe. Abakenyezi bari bafise amagorwa, birababaje. Umukenyezi akarya irengarenga zinapfa kubura amavuta, ariko ugasanga umuyaya wewe asohokanwa kurya inyama. Imana itabare igihugu. Imana itabare igihugu.
Yesu mwana w'Imana nzima. Ico gihe rero ngivyo vyari bigwiriye cane, kandi mu gihe habaye amajambere abakene bo baba bagowe, kuko nico gihe batwaga utwabo. Burya abakene bongereza abatunzi. Iyo igisagara ahantu hamaze kuba abatunzi, baca barondera gutwara iby'abakene byose ngo babitware. Niho haca haba bya bindi by'amahera ku yandi. Mani dufashe. Asanga umuntu amuhaye 100,000, kamubwira ngo kila kwezi uzompa 10,000 by'inyungu. Uwo mworo kumuzi azodandaza iki kizomuha inyungu y'10,000 ku kwezi? Ariko ntibabigirira ivyo, ni ugwenge. Abagomba kuzomutwara agatongo afise, kuko kenshi ngo amatongo yabora aramera. Kuko arigiye kuri musaba ngo arigure, yohava atamwemerera. Abatunzi bafise ubwenge, agombye agaca akireya ishirahamwe ku mutumba ry'aboro bagakoraniramwo, agaca bategeka kwama basaba ingurane, azi neza ko izo ngurane batazozishura. Agaca ahengera hamwe amahera yagwiriye, agaca aza akamubwira ngo tuvugane kuri iryo tongo ryawe, twandike ko muguriye, ariko ugume ubamwo, ugume uyarondera. Akaba azi ko amahera y'aboro bose bari mw'ishirahamwe amatongo azoyatwara, kandi umwe wese yamuguranye amahera 100,000, akatanga periyode yo mu myaka 5, akaba azi ko amatongo yose azoba yayatwara. Akaguma yunguka ati ubu rero abaye 110, kuko 10 ntayo yarose, undi kwezi 102, mu mwaka yamaze kuba amajana angahe? Kidogo miliyoni. Twandikiranire kukuguriye, wari kugumenu. Sinzi igituma Imana izanya aya majambo, ariko mpwemu w'Imana si umunyantege nke. Mu nyuma agaca akubwira ngo ugume muri iyo nzu gusa, ariko ntugire ikindi, kuko amahera yakwiye. Hari abana batafise amatongo ubu batazi naho se yahoraba, kandi yari afise itongo, ariko ryose ryaguzwe 100,000. Ico ni icaha kibabaza Imana cane. Yambwiye ikintu gikomeye, arambwira ngo kwabo bana wabatumye babaho nabi, bakabura ikibabeshaho kuko ubivye, ngo nabi wawe Imana izobabuza kubirya. Ivyo vyaha rero ngo vyari bigwiriye cane. Ico gihe ngo baraboro cane. Hagiyo haraye ibisagara birimwo abatunzi, haba harimwo n'aboro cane ataco bafise, kandi babitwawe nabo nyene. Ntuze wibe mwene so kuko umubonye ko akenye, ngo umuhohotere kuko ataco afise. Imana nyene abo bakene, ishavu ryayo rizoba kuri wewe, rizoba no kubuvyaye. Ico gihe kandi ngo hari hagwiriye cane gusenga ibigirwamana. Basenga ibigirwamana cane. Urumva kunyaruka rero kw'iterambere
vyatumye hanyaruka cane kugwira ivyaha. Imana irababara, icihagurutsa umukozi wayo Yona ngo agende aburirire Ninewi ababwire ko batihanye mu minsi 40 Imana izoba imaze igisagara. Yona nawe nk'umuhanuzi yari yonowe n'amarongo no kubaho kw'abo bantu n'urwango, aca yanga kugenda. Ntuzure umukozi w'Imana akorera biwanyu. Muranyumva? Bakozi b'Imana nzima, uzoba umukozi w'Imana avuga ico Imana igutumye kuri bose. Ntuzoba umukozi w'Imana w'abiwanyu. Imana irababara. Ico gihe ngo hari ubusuma bukomeye cane. Ico gihe kandi Imana yari yahamurukije Amosi ngo agende avuge ijambo ry'Imana. Abo bantu bo muri ico gihe kandi n'ababikora ngo bari abantu bo mw'ishengero. Mu guhuma amaso abaherezi ngo baca bazana ibigira 10 vyinshi. Mani tubabarire. Ngo biragoye guhana umuntu atanga ikigira 10 gitubutse. Biragahera mu izina rya Yesu. Amen. Muranyase? Oya. Ntuzushikane zo gutanga igiturire ku bakozi b'Imana. Uzubitange vyemewe n'Imana. Kuko uwundi munsi Imana izobikwantana. Ndiko ndavuga ivyaba muri ico gihe ngo baca bashikana amashikano batubutse kugira ngo abaherezi ntibabakome. Munyumve sindiko ndavuga kw'ishengero ryacu, ndiko ndivugira Ninewi. Ntawe mvuze, ariko nabwiye mpwemu yera ngo abavuge. Kuva rero mu gihe c'abavugishwa n'Imana hariho ibyaha vyamye bikora ibara. Icambere cari icaha c'ubugararizi, abantu batanguye kugarariza ku Mana canke bakagarariza abakozi b'Imana. Ukazabona mw'ishengero iwanyu hadutse ubugararizi, abantu bariko bagarariza abakozi b'Imana, mumenye ko ico caha kizokwega ibara imbere y'Imana. Iyo habonetse abantu bamaze gukengera abakozi b'Imana bagatangura kubatuka no kubita amazina, ntiwibaze ngo ivyo bintu bizoguma uko. Imana izorinda guhaguruka igwanira abo yatumye. Muzosome hariya mu gitabo c'Uguharura igice ca 16 muhere ku murongo wa mbere. Muzobona ivya Kora na Datani n'Abiramu. Abo bagabo bagararije Mose. Muzoraba uko Imana yabagenjeje. Bapfuye urupfu abantu bandi badapfa. Ngo Imana yabwiye Mose ngo ngira nkore ikintu c'inzeduka mu Bisirayeli kitigeze gikorwa, kandi uzocumva wese n'inzebe bizovuga mu matwi. Ibwira ngo nkoranirize iyo miryango 3 banzanire. Baca barakorana bose n'abana babo, mbere ngo n'ivyabo bari babizanye. Imana ngo icibwira ihanga ryose ngo nimwigire inyuma
inkozi z'ikibi, nuko nyene handitse muri Bibiliya ngo baca babigirayo. Imana yakoze ikintu giteye ubwoba. Ngwisi bagiye babona abo bantu, kandi barabatari bake kuko yari imiryango itatu ifise abantu benshi. Bagiye babona aho nyene bari bahagaze, baramanutse. Bamanuka abantu babona bariko baramanuka baja mu kuzimu. Babona baramanutse baraheze, isi iriyugara. Imana irabwira Mose ngo babwire abantu batanu, uzongarariza nuko nzohora ndamuhana. Ntituzi ko bakiriho, tuzi ko bapfuye, tuzi ko Imana yabapfungiye mu gasho. Ikizwi nuko bamanukanye n'isi sigaca iriyugara. Nivyakugora uritonda kuvyo uvuga ku bakozi b'Imana, uvyitondere cyane, kuko nibamara gusaba Imana akavuga ngo Mana turiko tuziriki, ntugire ngo iryo sengesho rizopfa kugenda uko. Ikindi caha gikomeye cane cama gikwega ibara imbere y'Imana ni icaha c'ubusambanyi. Niwasambana uzoba ukwegeye umuryango, uzoba ukwegeye abagukomokako mutihana, bazoba kumuvumo, bazoba kwibara. Uzusome Sodomu na Gomora, Tanguriro hariya 18 guhera ku murongo wa 16 kubandana. Ivyo bisagara ngo vyaramogoreye gukora icaha c'ubusambanyi. Barateba ivyo umugabo n'umugore barabiheba, nico gihe hatanguye homosexuality. Umugabo ku mugabo, umugore ku mugore. Ca gihe ca Loti, Imana yamanuye umuriro iyigize ivyo bisagara byose. Nabonye abantu bagiye kuraba aho hantu, harahiye kugezaho n'amabuye ari musasha. Ntihahiye ivyatsi gusa harahiye n'ivu rirasha kugera ku birometero byinshi hasi, kandi gushika uno munsi kuva ico gihe nta n'icatsi kihamera. N'ubu iryo vuga rimeze nk'ibintu vy'umunyu, ariko ngo kirazira no kuririgata, kuko nivugisha. N'abahaca bagenda bambaye ibintu bifuka kugira ngo iryo vu ntiribice. Ni icaha kibi bene data. Ukaba umusambanyi uri umukristo, umenye kukweza ibara mu muryango. Umuryango wawe urawukwegeye. Imana izobakura kw'icubahiro, izokwerekana ko ari Imana yera. Ndashima Imana ko imbere yo kugira ikintu Imana ikora, ibanza kwibira akabanga abantu. Imana ni nziza, ntihana itavuze. Yona rero arahagurutswa ngo agenda abwira abo bantu ko bakoze ibyaha bibi. Ashitse muri ico gisagara, arasemerera Imana imuha inguvu, atangura kugenda hose anyaruka. Bwari ubuhanuzi bunyaruka. Imana nishimwe ko ubu buhanuzi bunyaruka. Ubuvugira ngaho inyuma y'iminota
ikaba yakiye ubwo buhanuzi. Turabwiye abantu b'Imana, abantu bari mu mugararizo bariko bagarariza abakozi b'Imana, nagomba ndababwire ko Imana igira imanuke kwerekana ko ari Imana y'abakozi. Umuntu wese ariko arabikora ahari, ndamutangarije ko Imana igira imanuke kwerekana ko Imana ariyo yahamagaye abakozi. Kandi abantu bose biraye kuba abasambanyi, Imana igira yimara ishavu. Cobabera ciza nuko bokwihana. Ivyo vyarabandanye nije no mu gihe ca Pawulo abibwira ishengero ry'i Korinto, kuko nabo ngo hari habaye ubusambanyi bubi kandi mw'ishengero. Abikorinto igice ca mbere c'Abikorinto igice ca 5 ku murongo uhereye ku murongo wa mbere handitse ngo, inkuru yamamaye hose yuko muri mwebwe hari ubusambanyi, kandi ubwo busambanyi butoba no mu banyamahanga. Umuntu gucikiza mukase ngo amwabire, namwe mukikakisha ntimubabare nk'uko mwari mukwiye, kugira ngo uwakoze ico caha akugwe muri mwebwe. Kubwanje naho ntariho ku mubiri, ariko ndiho mu mpwemu, nahejeje gutsindisha uwakoze ibimeze bityo nkaho ndiho. Ico gihe ngo hari habaye ubusambanyi bukomeye mw'ishengero, ngo butoba no hanze mu banyamahanga. Bari basigaye ubu ibara ryaraguye, ubu abantu basigaye bavyara kuri ba nyina, abantu basigaye bavyara kuri bashiki babo, ubu hari abapapa bavyara ku bakobwa babo. Ubu n'akamaramazi ibara, ariko ivyo Imana ntizobirekuka. Bene data, turakwiye kubaha Imana. Twaririmbye ngo Mana yo mw'ijuru nta yindi Mana ihwanye nawe. Koko nta yindi Mana ihwanye n'Imana yacu, n'Imana iteye ubwoba. Hariya Pawulo ariko abibwira Timoteyo mu cete ca 2 yamwandikiye 3 kuri urya murongo wa 6, amubwira amajambo akomeye y'ibibi bizoba biba mu gihe c'iherezo. Kandi nizeye ico gihe Pawulo abibwira Timoteyo, hari n'ivyo yamubwiye bitari bwashike, ariko biriko biradushikira twebwe abo muri iki gihe c'iherezo. Kuko yamubwiye ngo, ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoba ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, barementanya, batigarura, inkazi, badakunda ivyiza, baguranyi, ibirandamuke, abikakisha, bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana. Ngo bafise ishusho yo kubaha Imana, ariko bahakana ubushobozi bwako. Abameze batyo bamwe batera ibitugu. Ubu aba bantu baragwiriye, abanegura ivy'Imana, abadakunda ababo, abantu b'inkazi, abantu batakigira imbabazi. Pawulo abwira Timoteyo ngo, mwene data bameze batyo uzobatera ibitugu.
Bene data nshuti z'Imana, turabe uko twakiriye Kristo ko tukiri abana b'Imana. Ntuzuhahamugwe n'amajambere ariko araza. Ubaha Imana izokubeshaho. Ibyawe izobiguha biciye mu kuri biri mw'ishimwe ry'Imana. Kuko ng'ico gihe hazoba abantu bakunda amahera cyane, bokwemera no kudandaza n'ababo kubw'amahera, bemera no kwica n'abana babo kugira ngo baronke amahera, bemera no guheba ababo kubw'amahera. Imana idufashe. Ariko tweho turarindiriye umwami wacu ko azoza. Yesu rero barazi ibikorwa by'umuntu umwe wese, nico gituma atuburira atubwira ngo twihane, avuga ngo ngira nze vuba, ngumire kuco ufise, ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Bene data nshuti z'Imana, tugomba dusenga Imana. Twumvise ibitari bike muri ino minsi tumaze hano. N'umwami Imana ariko aguteguza kuba umwana wawe, kandi ibyo bigenda bibangabanga. Uko isi yononekara niko abatunganwa rwose. Ntimugire ngo hazoba igihe c'ikinyabyaha abantu bose baba abanyabyaha. Ico ntikizoba. Hazoba abanyabyaha ariko habe n'abizera cane bakorana n'Imana. Ubu mwanya tugomba dusenga Imana, ariko kandi tugomba twihane. Nta n'umwe atiyizi, nta n'umwe atazi uko abanye n'Imana, nta n'umwe atazi uko ivyiwe biri. Ngomba guha umwanya umuntu yihane ku gatwe kiwe, kandi niba wifuza ko hari ico Imana igutabara uno munsi, wihane, kandi uno munsi Imana iragutabara. Ariko umuntu wese yifuza kugirirwa ubuntu n'Imana yihane. Tugomba dusenga Imana. Ntimuze mutega ubwoba n'amajambere ariko araza, ariko ukabona haji iwanyu hariko haza amajambere. Tusenga Imana, uvuge ngo Mana uramzigama, ngume ndi umwana wawe, no mu gihe c'amajambere nzogume ndi umuntu w'Imana. Imana idufashe. Bakenyezi musengera ingo, uzosenge ngo Mana ukaduhezagira, uratuzigama tuzogume turi abantu bawe. Ego kabisa. Je natevye umunsi umwe nabajije abantu, bene data, ndababaza ngo mbega amahera ameze umushatsi, mbega amahera atanga inzobe? Umuntu arose amahera acagira inzobe? Umuntu arose amahera nankana acagira umushatsi w'irende? Kare yari afise impetero. Kumenga ubu yarose ubwirabure buca buhunga. Tube maso, turabe ko tugihimbaye Imana. Tugomba dusenga Imana. Nabahaye kaze umuntu agomba kwihana. Hamagaye umuntu yihana, kandi avuga ngo mwe mu Imana ntabeshye, uze wihana. Saba umurongozi wawe amanika amaboko hagati yanyu, na Mose amanika hagati y'abariko bapfa. Usaba Imana ihagaze ihanga, kuko ivyo bazanye n'ivyaha bikomeye cane. Iri bavukaniye n'ivyaha bikomeye cane.
saba data bababarire kandi nta kibazo bagomba kaza muvyeyi. Mana nyiricyubahiro turamushimiye kuri iyi mburi ijambo ryawe yongeye guca hano Mana. Twumvise ngo tube maso turere databuja, biraboneka ko turi kw'iherezo. Rero Mana turumvise ibyaha byo mu gihe cy'iherezo byinshi, kandi ibyo nibyo bibasha imitima y'abantu. Kandi Mana no muri aba bafukamye hano hari ibyababoshe, ni nabyo bapfukamiye Mana. Turabakweretse rero Mwami wanje Yesu ko batatewe n'isoni zo guhaguruka muri iri koraniro ry'aba bantu. Turasabye nawe Mana, ntuterwe isoni no kubeza, ntuterwe isoni no kubababarira, ntuterwe isoni Mana no kubashyira mu bana bawe. Amaraso rero yabaviriye ku musaraba yongere yurukire kuri iyi mitima y'aba bene data. Mana ubeze ubemere Mana, ubatandukanye n'ibyaha, ubasuke mu murimo w'ubushobozi kugira ngo babashishe muri iki gihe kibi, iki gihe cy'iherezo, iki gihe cy'ibyaha, iki gihe omega bari mu mahiganwa yo gucumura, iki gihe babyihaya. Turasabye abantu bagirire neza, uburukiriza mu bushobozi bwo kunesha ibyo, kugira ngo baze bagire iherezo ryiza, baze basanganire Umwami. Nakoze rero twababariye byose tubisabye icyo twizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. abona ibyiwe bitagenda neza yibaza ko yarotswe. Canke amaze igihe abona ibimenyetso byo kurogwa muhiriwe. Ibimenyetso byo kurogwa mu vyo akora. Yumva aterwa mu mubiri wiwe, akumva ko ingwara arwaye atari zisanzwe. Uwo muntu ahaguruke
nabonye turiko turaririmba nyene madamu ariko aririmba indirimbo ngo Mungu wa mbinguni hakuna kama wewe, mbona Imana itabaye abantu. Haleluya. Muri we uhagurutse wumva ingomana yo mw'ijuru, ntawe uhwanye nawe. Umuntu yiyizi ko ibimenyetso by'ibitero by'abadayimoni haguruke. Amaze kubibona muhiriwe, maze kubibona mu byo akora, amaze kubibona mu kazi, umuntu atibesheye, Imana igira ibatabara, datagira abahumanure. Haleluya. Umwanya na Satani arawuzi, ndategetse izina rya Yesu. Ondoka, sohoka, ndategetse. Genda, nategetse izina rya Yesu. Genda, mvuze ngo genda, va mu bantu. Nategetse mu izina rya Yesu. Nta mukino dufise hano nawe. Sohoka. Sohoka. Siniko zina, ndategetse mu izina ry'uwantumye Kristo. Sohoka. Mwabisigo bamuba ubushobozi bw'umwijima vayo, va muri izi nzu z'abasavyi b'Imana. Sohoka, nategetse. Singusavye n'itegeko ntanze. Vayo, va mu mibiri y'abantu. Vayo, ni itegeko ntanze mu izina rya Yesu. Si negociation, si neko gusaba. Ndategetse, wamurozi, ndategetse. Uhorahaguhane. Imana y'Abisirayeli iri hano. Kristo umwana w'Imana. Subirayo, genda, ntuzaha. Hogi, genda. Hogi, ntugire ikibazo reka. Ntihagire umuntu aza imbere. Senga Imana aho uri, senga. Aha hari ubushobozi bw'Imana buriko burakora. Hari inkomezi za Kristo aha muri runo rusengero. Hari umwami w'amahoro ariko atabara. Yesu ariko aratabara biwe. Ntihagire uzaha. Iki kibanza ni icy'abaherezi. Turahagaze mu izina rya Yesu. Turafashe mpiri ubushobozi bw'umwijima. Nategetse. Va mu bantu, vayo. Murabona ko mwahereye. Uwo munsi n'umunsi wanyu wa nyuma, n'umunsi wanyu wo gutabarwa shengero ry'Imana. Haleluya. Abakozi b'Imana gume ku izamu. Nesha, hagarare mu nesha mu izina rya Yesu. Nesha. Urakoze papa. Hari igihe abantu bibaza ibintu byose bakabyitiranya, imisi yose bakayita imwe. N'abarozi bagaca batonda bibaza ngo ishengero ry'Imana siho riri. Kristo ari hano. Uwazaje kuroga ndamubwiye hariho umwami w'amahoro. Kristo araha.
ndagushima kandi unabikuye mu mutima wewe Imana naje kugwemeza. Asante papa, urakoze Yesu. Hii ni siku ya Bwana anatawala, ni hari niko biri araha Yesu mwana w'Imana nzima nyene ishengero uwadutumye wadukorera ari hano n'umukozi Imana yabamaze iminsi abona ariko arategwa nureme manika ukuboko uvuge ngo ndagushima papa kuko urantabaye. Haleluya, muririmbe n'amajwi arenga mushima Imana. Haleluya, datugororotse Imana y'ukuri. Haleluya, urakoze kufashe mpira abadayimoni bose Mana, urakoze kufashe mpira ubushobozi bw'umwijima, urakoze gushiza abadayimoni munsi y'ibirenge byacu papa, urakoze kunesheje, urakoze ko wihesheje icyubahiro, urakoze kubohoye aba bantu, urakoze kuhumanuye irihanga, urakoze kutabaye nyakabari Mana, urakoze ko wirukanye ibisigo byabaye kuri uno musozi, urakoze ko wirukanye ibisigo byabaye kuri uno musozi, urakoze kutabaye ishengero Mana, urakoze ko wihesheje icyubahiro. Zina ryawe Mana nirishimwe, zina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ubwami bwawe nibuze hano, ubwami bwawe nibube kuri uno musozi, ubwami bwawe nibube kuri ino shengero, ubwami bwawe nibube mu ngo z'aba bantu Mana, ubwami bwawe nibuze mu mibiri y'aba bantu, ubwami bwawe nibuze mu magufa y'aba bantu, ubwami bwawe nibuze mu maraso y'aba bantu, ubwami bwawe nibuze mu mitsi y'aba bantu, ubwami bwawe nibuze mu mara y'aba bantu, mu izina rya Yesu. Ubwami bwawe nibuze mu nda z'aba bavyeyi papa, ubwami bwawe nibuze mu nda z'aba bavyeyi, ubwami bwawe nibuze mu bitungwa by'aba bantu, ubwami bwawe nibuze mu bikorwa byabo byose, ubwami bwawe nibuze Mana, ubwami bwawe nibuze. Icubahiro n'inganji n'ibiguma ari ibyawe papa, urakoze ko wihesheje icubahiro, tubisabye mu izina rya Kristo muti amen. Oh, asante papa, asante.